Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uteze amatwi kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Nyemerera ndakwibutse yuko kino cigwa ugitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, uriko arakigushikiriza akaba ari Pastori Samuel Nsabimbona. Mu cigwa giheruka twarabonye ingene Imana yashingiye intaho kuvuka kwa Yohana hamwe na Yesu. Byarabonetse yuko abavyeyi babo bagiriwe ubuntu, kanatsinda ngo barabagororotsi imbere y'Imana. Ubu munsi turarabira hamwe ukuvuka kw'abo bantu babiri aribo Yohana Umubatizi hamwe na Yesu Kristo ingene kwagenze. Tudatebeje rero, reka twihweze ubwa mbere ivy'ukuvuka kwa Yohana nk'uko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ari naco tumaze iminsi dutanguye guserangura. Reka dusome mu gihimba ca mbere duhereye ku murongo wa 57 dushitse kwa 60. Haravuga ngo, igihe cyo kuvyara kwa Elisabeti kirashika, avyara umuhungu. Ababanyi biwe n'inshuti ziwe bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, banezeranwa nawe. Ku munsi ugira 8 bazana uwo mwana gukebwa, bagomba kumwita izina nk'irya se Zakariya. Nyina arababwira ati, oya, niyitwe Yohana. Bagomba kumwita irya se Zakariya, ariko nyina atoya, reka tumwite Yohana. Tubanze dushishikare gusoma kuva ku murongo wa 61 tugeze kwa 64. Hatubwira ngo, baramubwira bati, mu muryango wanyu ko atawitwa iryo zina. Bagereraniriza se, bamubaza uko agomba ko yitwa. Yaka ico kwandikako, arandika ati, izina ryiwe ni Yohana. Bose baratangara. Uwo mwanya akanwa kiwe karazibuka, n'ururimi rwiwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Haleluya. Muri iki gihe vyari kamenyere ko umwana yitwa izina risanzwe ririho mu muryango w'iwabo. Bamaze kubwira Zakariya ngo atanga izina, yaciye yandika ngo izina ryiwe ni Yohana. Bose baratangara. Erega Imana yonyene yari yaramaze kumwiyitira iryo zina. Muri aka kanya Zakariya yaciye agoboroka ururimi, ashobora kuvuga, maze aca atazira Imana. Naho ubwa mbere yari yagize ukwizera guke, umwana amaze kuvuka hoho yaciye anezerwa ashima Imana. Natwe iyo twishuwe amasengesho mu vy'ukuri nta kabuza dukwiye gushima Imana. Mbere bamwe Imana irishura amasengesho yabo kugira ngo bave mu ntege nke zabo bashima izina ryayo. Mu vy'ukuri abamaze gukura mu vy'Imana bo bashima Imana muri vyose, atari mu gihe bishuwe gusa. Mbega nshuti yanje mugenzi uduteze amatwi, wewe wamana ishimwe mu kanwa kawe. Inkuru y'ukuvuka kwa Yohana ntiyaretse kwamamara hose. Turabe uko Luka abivuga muri iki gihimba ca mbere c'ubutumwa bwiza yanditse, umurongo wa 65 kugeza kwa 69. Dusoma ngo, ababanyi babo bose bategwa n'ubwoba. Ayo majambo yose akwira mu misozi yose y'i Yudaya. Abavyumvise bose babishira mu mitima yabo bati, mbega none uwo mwana azoba umuntu ki? Kuko ukuboko k'umwami Imana kwari kumwe nawe. Hanyuma se Zakariya yuzuzwa mpwemu yera, avugishwa n'Imana ati, umwami Imana ashimwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendeye abantu bayo ikabacungura, kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo. Aha vyaraboneka yuko Yohana azoba umwana adasanzwe. Amaze kuvuka, se yaciye ashobora kuvuga,
yari amaze amezi 9 ari kiragi. Noneho yaciye anaririmbira Imana ayishima. Muribuka Elisabeti ko ari we yaririmbye indirimbo ya mbere. Mariya nawe yaririmbye indirimbo igira kabiri. Yohana amaze kuvuka, Zakariya nawe ati natanzwe, ngiyo indirimbo igira gatatu. Ahubwo ibyo yaririmbye bwari ubuhanuzi. Yaramenye yuko Yohana azoba integuza y'umwami Yesu Kristo, yari yaravuzwe na Maraki na Yesaya. Yohana integuza yaravuze yuko Yesu Mesiya ariko araza atari kure. Nshuti yanje mugenzi, ibuka ko ubuhanuzi bwinshi bwavuzwe mu isezerano rya kera bwashitse. Ibi bikaba bitwereka ijambo ry'Imana ko ari iry'ukuri. Reka dushishikare dusome ku murongo wa 70, tubandanye tugeze ku wa 75, amajambo y'ishimwe rya Zakariya, twumve ingene yashimye. Avuga ati, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera, yavugisha bahereye mu bihe bya kera, ngo idukize abasi bacu n'amaboko y'abatwanka bose. Kandi igirire ba sogokuruza imbabazi, yibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abasi bacu, tukayisenga atabwoba. Turabera, tugororoka mu nyonga zayo imisi yose. Mariya na Elisabeti hamwe na Zakariya bari bahagaze mu kwizera yuko amasezerano yahawe Aburahamu azoshitswa. Hariho benshi uwo munsi baza bararushe batacizera yuko Imana izoshitsa amasezerano yahaye Aburahamu. Mwene data mukundwa uri kuranyumviriza, asanga wizera ibyo wasezeraniwe nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igihimba ca 3 umurongo wa 16, ntaco tuma utitura ibyo yasezeraniye Aburahamu. Twongere dusome imirongo irangiza kino gihimba ca mbere c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, umurongo wa 76 kugeza ku wa 80. Haravuga ngo, kandi nawe mwana, uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose, kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza, ko ari uguharirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwe uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru, ngo utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, urongorera ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Nyamwana arakura, agwiza inkomezi mu buryo bw'impwemu, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe ko Abisirayeli. Byari byarategekanijwe n'Imana yuko Yohana azoba umuvugishwa wayo, akazokwitangira imbere umwami Yesu, akamutegurira inzira. Yohana yarazi yuko Mesiya aza yarababyagiyemwo. Uwo Yohana umubatizi yari umuntu adasanzwe, yateguriwe nyene gukora igikorwa gikomeye c'Imana. Mu ntango y'igihimba ca 2 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ari naco tugiye gutandukira muri kino cigwa cacu, tuhabona ibyo kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Muri iki gihimba ca 2 niho tubona ibyo kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo hamwe no gukebwa kwiwe. Wibuke yuko Luka yandikiye cyane cyane Abagiriki n'abandi banyabwenge nkawe. Luka yari afise igikorwa cyo kwereka abanyabwenge yuko atawoza aruta Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Abagiriki bagize uruhara runini mu gutegura ukuza kwa Kristo Yesu. Ururimi rwabo niko rwatanguye gukwizwamwo ubutumwa bwiza mu mahanga menshi, uhereye mu bihugu vya Buraya no mu buseruko ukageza mu burengero bwa Aziya.
twagomba rero tudatebeje tuduge ku ijambo turabe ivyerekeye ukuvuka kwa Yesu. Dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri muri iki gihimba ca kabiri c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Havuga ngo muri iyo minsi icagezwe kiva kwa Kayisari Augusto ngo abo mw'isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri cegera ca Kayisari i Siriya. Turumvise ngo abo mw'isi bose bandikwe. Twoca twibaza tuti mbega ubwami bw'Abaroma bwarashika ku bihugu byose tuzi vyo mw'isi? Iri jambo ngo isi ryasobanurwa ngo aho abantu baba hose kandi bafise ukuntu babayeho kuzwi kandi gutunganijwe mu buryo bwako. Urumva yuko nk'abantu bari barasabagiye mu mpande zimwe zimwe z'isi batashobora kubamwo muri iryo yandikwa. Niko Kayisari we yagomba ko bose bokwandikwa, ariko ivyo ntivyashoboka kuko bose ntibashobora gushikirwa. Kayisari Augusto yari yarerewe ku kirimba c'umwami Kayisari Yuliyo kugezaho nawe akura akaraga ubutegetsi. Kuva mu bwana bwiwe izina ryiwe ryari Octavino, hanyuma arateba aremererwa kwitwa Kayisari. Nayo Augusto ryoryo ryari izina ry'icubahiro rijanye n'ubutegetsi yahawe. Ugerageje guserangura iryo zina Augusto, insiguro yaryo ni kugerageza kwigira Imana. Iyo twumvise rero Luka avuga mu byo yanditse rino zina, tumenye ko hari ico agomba guserura. Muri uko kwandika abantu bose, Kayisari yashinze igitigiri c'amahera umuntu wese yaca ategerezwa gutanga. Uwo Kayisari yari akeneye amahera yo gushiraho igisoda gihambaye co gutsimbataza ubwami bwiwe mw'isi yose, aho ashobora gushika hose kandi ngo abeho neza. Urabona rero yuko nk'uko Luka bivuga, Kayisari yatanguye kugerageza kwegeranya ayo mahera mu gihe uwitwa Kureniyo yari cegera ciwe i Siriya. Dusome kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo w'7 twumve ivyakurikiye. Havuga ngo bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara ciwe. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara c'i Nazareti aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu ruvyaro rwiwe. Aja kwiyandikishanya na Mariya uwo yakoye, yari akuriwe. Bakiriyo igihe ciwe co kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'imfura, amuzingirako impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Yosefu na Mariya bafashe urugendo bava mu buraruko ahitwa i Nazareti baja kure ahitwa i Betelehemu, igisagara ca Dawidi mu gihugu c'i Yudaya. Ngo nuko abo bose uko ari babiri bari bakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi. Mu by'ukuri Kayisari yari yishize hejuru birengeje. Urabona ukuntu yagomba wewe mbere yagomba yuko bazohava banamusenga. Gushira igikumu kuri rirya tegeko ngo bose bave iyo bari bagende bashike iwabo hanyuma batange biyandikishe, vyari birebire. Guhagurutsa bajya abantu bikeneye, umugore n'umugabo bari basanzwe bibera hariya kure i Nazareti, ukabategeka kuja kwandikirwa hariya kure i Betelehemu. Nukuri urya mugore Mariya yari afise mu mbanyi yiwe umwana w'Imana. Ngivyo ibindi bintu birebire. Uwo Kayisari ntakatagize ngo amere nk'Imana, ariko uwu munsi nta numwe akibimwibukirako. Mbere narya amahera y'ikori ryiwe ntawe ukiyatanga. Ariko urya mwana yari mu mbanyi ya Mariya aracibukwa, ni nawe benshi basenga kuko niwe mukiza wacu. Kayisari Augusto yabaye igikoresho c'Imana kugira ngo ivyanditswe vy'Uhoraho bishitswe nk'uko biri mu gitabo ca Mika
igimba ca gatanu umurongo wa 2 hatubwira ngo ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa mu bihumbi vy'i Buyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli, amamuko yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Ibyabaye byose byari mu nteguro y'Imana. Ngira ngo nk'uwari kubwira Kayisari ati hari abagore bananiwe, reka tubarindire ntibagirire ingorane mu nzira, yari kwishura ati jewe ivy'abagore n'inzoya sivyo ndaba, ikindaje ishinga ni igisoda gikomeye n'amahera menshi nta bindi. Mwene data uri kuranyumviriza, raba igitangaza cakoretse. Ibyo byose byari bimuraje ishinga, ubu munsi byararenganye, nawe nyene yararenganye. Ariko umwana w'Imana umwe yari uruyoya wa munsi, umwe yazingirwa ko ya mpuzu y'uruyoya, urya nyene yaryamitswe muri bwa bwato ahantu hagayitse, uwo niwe atigeze arengana kandi ntazokwigera arengana. Yamyeho, ariho kandi azokwamaho. Uwo mwana w'Imana niwe Luka rero yagombye kutwereka, yereka abahambaye n'aboroshe ko ari we muntu wakatabonetse. Tugomba rero dushishikare turabe ibyo kuvuka kwa Yesu Kristo, ingene kwashingiwe intahe n'ijuru kukamamara hose. Mbega ni bande batanguye kumenya inkuru y'uko Yesu yavutse? Umurongo w'8 uratubwira ngo muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'ibitungwa vyabo. Benshi barabaza ngo Yesu yavutse ryari? Mbega abo bungere bari hanze mw'ijoro ibihe byari bimeze gute? N'ibindi bibazo. Ni nk'uko babaza ngo mbega Yesu yabambwe ryari? Mbega hari hameze gute? Ewe nshuti yanje mukundwa w'Imana, ijambo ry'Imana ntiririnda kurondogora muri ivyo byose. Igihambaye nuko Yesu yabambwe, hanyuma agahambwa, maze akazuka, ubu ni muzima. Kandi igihambaye nuko yadupfiriye kugira turuhuke umutwaro w'ivyaha. Turabe ku murongo w'9 rero kugeza ku wa 11 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 2. Haratubwira ngo umumarayika w'Umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Ubu munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Imana y'ububasha yaraje mw'isi mu buryo bwiyoroheje. Yesu ntiyahevye ubumana bwiwe, yabanje gusiga icubahiro ciwe. Yemeye guhabwa kaze n'abarya bungere, atari uko yarananiwe kuzana abahambaye ngo bamwakire. Yari gushobora no kuzana Kayisari nawe nyene akaza akamupfukamira, ariko ibyo gusayangana sivyo Yesu yariko arashira imbere. Umurongo wa 12 uratubwira ngo iki nico kimenyetso canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ku impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Luka yongera gushimikira ku ijambo rivuga ingene Yesu yaje mw'isi ari umuntu,
ku murongo wa 13 n'uwa 14 avuga ati, uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana, ziti icubahiro n'ikibe ku Mana hasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mu binezerererwa. Amahoro ni kuri abo nyene Imana inezerererwa. Mwene data uri kuranyumviriza, reka tubivuge twongere tubisubire, nk'uko vyanditswe mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igihimba ca 48 umurongo wa 22, nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uhoraho avuze. Tugeze mu gihe c'ivyaha vyinshi, aho Satani yamaze kwishira hejuru birengeje. Vy'ukuri nta mahoro tubona mw'isi, ariko iyo umuntu ahisemo agakiza kava muri Kristo Yesu, aca aronka ayo mahoro y'Imana. Mw'icete Pawulo yandikiye Abaroma, igihimba ca 5 umurongo wa 1, yababwiye ati, none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ayo niyo mahoro Yesu yaje atuzaniye aho yaza mw'isi ubwa mbere. Aho azogarukira ari Umwami w'amahoro, azosira ibanga basi biwe. Aho niho azoca ashinga ubwami bw'amahoro. Ariko tukirindiriye ko ico gihe gishika, ntitwitege ko mw'isi haba amahoro. Turabe ku murongo wa 15 n'uwa 16 ingene babungere baciye bavyifatamwo. Hatubwira ngo baba marayika bamaze kuva aho bari basubiye mw'ijuru, nyabungere baravugana bati, ingo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico Umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya ruryamitswe mu bwato bw'inka. Baciye rero bagenda bihuta baja i Betelehemu. Basanze akana Yesu karyamye muri bwa bwato nk'uko babibwiwe. Abo bungere nibo ba mbere batanguye gushika gukeza umuvyeyi. Dusome umurongo wa 17 tugeze ku wa 20, twumve ingene bavyifashemwo. Ngo babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye, ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ivyo bumvise vyose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe. Mariya tubonye ko yabitse vyinshi mu mutima nk'umuvyeyi nyene. Uribuka yuko mu nyuma Mariya na Yosefu bateruye ako kana bagahungira muri Egiputa, baza kugaruka i Nazareti haciye igihe. Ntitworangiza izi nyigisho z'uwu munsi tutavuze ku vy'ugukebwa k'uwo mwana yari yavutse. Uko gukebwa kwari kujanye no kubahiriza ivyagezwe vya Mose, kuko twibuke ko Yesu yari yavutse ari Umuyuda. Ku murongo wa 21 n'uwa 22 niho haca hatubwira ngo, kandi imisi 8 ishitse hageze ko akebwa, bamwita Yesu, rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwa inda. Imisi yo guhumanurwa kwabo iheze, nk'uko ivyagezwe vya Mose biri, bamujana i Yerusalemu bamushikanira Umwami Imana. Ivyagezwe vya Mose vyavuga yuko umugore amaze kuvyara yaca amara iminsi 40 yitwa uwanduye canke uwuhumanye. Mariya nk'umunyavyaha nawe nyene yategerezwa kuzanira Uhoraho ikimazi. Yari akeneye umukiza nk'uko abivuga. Turabisoma ku murongo wa 23 n'uwa 24, hatubwira ngo nk'uko vyanditswe mu vyagezwe vy'Umwami Imana ngo, umuhungu wese w'imfura azokwitwe uwera k'Uhoraho, kandi ngo batange ikimazi c'intunguru 2 canke inuma 2, nk'uko yavyavuzwe mu vyagezwe n'Umwami Imana. Mariya na Yosefu batanze inuma 2 ku kimazi. Ico kimazi cari ico guhumanura Mariya, nticari gitangiwe umwana, kuko nta kimazi cigeze gitangirwa Yesu Kristo. Nshuti yanje mugenzi uri kurakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, urumvise yuko
hari inkuru z'umunezero n'amahoro. Uwo mwana yatuvukiye niwe Kristo Umwami, niwe mukiza akiza isi yose, kandi niwe isi yaririndiriye. Umukiza atanga amahoro. Uwo mukiza agomba kuguha nawe amahoro woba ubuze, cane cane yo wabujijwe n'icyaha. Ashobora kuyaguha ubunyene. Ico usabwa nawe no kumuha umutima wawe, ugakura ico caha kiri muri wo, hanyuma Yesu nawe akakugirira neza muri kano kanya. Reka dusenge. Mwami wanje Yesu Kristo, ndagukengurukiye kari wewe soko y'umunezero, isoko y'agakiza, isoko y'umugisha. Ndagushima ko wemeye kuvukira muri ino si, kandi abakwizeye bose ubagira abana b'Imana. Ndasengeye umuntu yariko arakurikira kino cigwa, Mana yicishije bugufi agomba guhitamwo kwakira Yesu nk'umukiza wiwe. Ubimushoboze, mukure mu vyaha vyiwe, mwandike mu gitabo c'ubugingo, gitabo c'abana b'Imana, ahora guhimbaza. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigaruke ngaha, naho ubutaha. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.